murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri kutari wazimpaye none ingena babasuma babarengero basubiranyemo ingozi z'ikibinuko bihera zisubiranyemwo oya none rutaka none nimba wasomye neza wabunyara abarengero bose wabunyara abarengero bose none sivunderi n'abanyabitaye basubiranyemo ntubona ko baruhutse bamupfungishije okay none ivyo vyuko abarengero bose baca baba basuma ivyo navyo bijemo gute vyahavuye bigenda gute? Oui, entre. Yambu. Murakoze kunyakira. Nta murakoze namwe. Ngira ndabagoye basha. Konje ntasabye rendezvous. Reka no kuri ntongoye. Reka ujya aho umuntu wese ankenereye ndamwakira nukuri. Yego. Habwo karibu ku ntebe, karibu. Gasha nakuzimana gakawa. Oya murakoze. Ikawa. Si ibintu by'iwanje kabisa. Reka no kubera zanze nariko ndakanywa. Nanze ko mbishira so nijya abandi babona. Murakoze cyane nukuri. Ni wibandanize nta ngorane. Oya makanya gatoya. Allo? Uri ngaha? Unyanganira gato nagira nakiri no muntu. Nibiteba. Ntacho. Allo? Injira ndi mu biro. Okay. Nibiteba nakanya gato. Murakoze natinye gupfa kwinjira ntabanje kubaza ashobora tijya kandi ari je nakubwiye musange mu bintu biragoye banyakubahwa yego rinda gato akirero na envelope ugendura abana basure kwishura yo bega yemwe no kwino gushimira gute ya ntacyo nukuri ibintu nkoreye nta muntu numwe yari bwabinkoreye kuva mbaho oya nibisanzwe erega mugihe umuntu ibintu abishoboye ni byiza gufasha abandi bana ha uwo mutima wawe burya si bose bawufise uraza umubabaro nari mfise abana banje bagire bahebe ishuri birumvikana aho urantabaye oyega bajya abana nibo kazoza ka rusangi nawo kwemera ko bahebe ishuri nukuri imana yo mwijuru izoguhe kuramba ukuntu ufasha abantu bato batatanyungu ronka izi byumvira mwijuru iguhembe nukuri murakoze murakenuye sawa ega urakoze nawe ndakiriye imhezagira umpaye sawa nukuri murakoze banyakuba hama rero umunsi mwiza reka nakiruye nawe reka namwakire hewe nyene aho uyu muntu wamufashije atani cyo mufana eka no muvure yo ngaha kuri izine ariko ega niduhamagara gufasha abo dupfana ikintu gusa sha ndumiwe umugani wiwe abantu nkawe ni muri benshi jewe ha rero ndi ntumwa y'umuntu yitwa Cuma yego Cuma yego bash yari yampaye akazi mugabo karananiye kabisa kakunaniye yemwe karananiye sinahuye yama yantumye nkagamburuka ariko rero akubu wapi byanyankiye ibiki byakora aha mfise mission yo kukwica oya mbabarira ntunyice uzobukoze ntunyice tekana we numva ko kananiye burya ngize iminsi ndagukurikirana no kunkurikira na telefone yawe ibyo wandika byose turabibona none aho ni kuva cyari uti no ku telefone yanje murankurikira shaka urabe ibisi byo wandikiye toyoyo nibyo umubwira ko ugireje kuvuga ukuri mu gipolisi kuvyeke bwa bwato birimo yoyo none aho rero waruje kunyica oya iyo abari cyo canzanye banakurangije kera urakoze kubera nagukurikirana ijoro n'umutaga nagiye ndabona akamaro ufitiye abanyarusange ingene wafashije bajya abanyamitahe funderi yari yarivye ingene ukora neza kuri izine aba n'uyu muntu ufashije kusubira kwishura abana biwe urakoze cyane mugenzi basi ndakwereke mbwira ico noguha oya nta na kimwe gusa ico nogusaba we hange muce wijajara Cuma uko ndamuzi ategeza gutuma uwundi none ubona nokora iki wewe nyine uhitamo nimba ari kuja kuvuga ukuri mu gipolisi cyangwa ukareka bizokuvako
none nkuba uyambwiriye ngo araje kadashika kandi usanga toto yambeje mana ndabira nk'iri shamba yambwiye duhurire mu nukuri mbekwi ico gihe utari kumbira ku telefone ni gihe utari kumbira ku telefone nta nukunda muzi mbeho nyene ko wifungisha amasura n'ibi oya uragorana kandi ndekuza ngira rero jewe nta mwanya nifitiye uti nta mwanya mfise nyarutsa urumva reje nta mwanya ukimfitiye kare ko wahakwa kumpeka uviza shakwi sa jewe ufise ibibazo vyinshi ndagusavye ntungora ndakubwiye ko ndagukeneye mba ndakugoye rero yobesha okay ngira rero ushaka iki si vyinshi nyene n'ikintu kimwe gusa ndashaka ndakumenyeshe ko hageze ko ngura varize ya bebe ariko urakwiriye ico nico warumpamagare jewe none ico ni gito none ko ariko harageraho nzomwakirira muki muri iyo shati yawe oya franchement niba nzurindira vuge sa no ushaka kwambika utarabona ok donc bebe wawe babambika bavuze so Mathieu toi aussi ivyo ni hanyuma sharika kumena umutwe oya navyo hanyuma vraiment hari utuntu twize nyene nabonye kuri chaîne kandi ntevyo ntava nsanga abandi badutwaye queen twumvikane asha ni witeke ko genzo hava nja kugura ibintu vyo mu magazine yo muri ville aya none ndakubazeho iyo magazine ni ndayikubari nivyo vya chaîne uko avuga nibiki cyanaga ni magazine yitwa uko franchement bino ni nkawe twagendanye gute sindanatawe sindanitaho umvirize ni kuri internet reka ndakwereka utwo nashimye duca tubigura muri queen yachuro tuhagaze sha sa ninzi yawe ni apene ndayirihe nongo giruguri biri ali none wari wibaze ko bizogenda gute none iyi ndarere zocirindira kuvuka amakuru samahera nize hewe ivyo bintu byo kuri internet kera byo shobora kugura urazi rero tubyoroshe ahubwo uragura ibitenge ndamushiremo nivyo mbona twoko umviriza uzoja nka wisoko rusange baragurisha impuzu z'ababebe kandi zobigura hagera urumva uri kuvuga ko umwana wanje azokwambara impuzu zo muri vayu shira ibirenge hasi mukobwa habwo ntanderuye reka twifata uko turiha oya ndakubaze gatoyi kera ko wemera kungura ico nshatse cose ubu rero ntundungika muri vayu iyi nkuru ko atazogenda gusa hari kindi sha yaba nosubije ibihe inyuma sinosubira kugeraho yo guhendwa nk'uko wabikoze towe tu as foutu toute ma vie en l'air kanye oui uri mubiki uri ku mashini aho usanga uruko wirabira film reka shari nta by'amafilme ndiko ndandika amakuru mpavashira kuri Kano Web TV wow aho sha akazi wakagarukiye kuhaje shushu kuhaje vraiment nasubiye ngene kumenyereza pole pole yego vraiment esprit none nocangira gutega shaho ibyagipe byarakudestabilije ariko Imana ishimwe kurakira vraiment ari ona nubu gusa kumumva aciye mu matwi yanje ca numva umutima usinze asha urabona ubu ngire nikorera akazi iby'abahungu nahevye sinzoswa oya sha ko gatima kakaje kangarutse nibindi bizogenda neza ragashaho ikora yaratanguye kujagara nta yindi shwana ari ifise mugasha kajya gahungu naho kaza karagira amakosa karakerebutse kandi karakunda kazi ushobora kwibaza mva ona naho gacisha mu kakadekona mukuri vraiment muri iyi misi karafashije ukuntu kudasanzwe mugasha birumvikana iriga karacari jeune ego vraiment karakeneye nyene encadre icoco kandi sha ugize neza guca usubira kwifatira ibintu byawe mu minwe vraiment j'avais pas le choix kuko umwuga wanje rega sinari guca ndawuhera suko hamakanye rero ndakuderanje gato burya ndagufitiye ubutumwa cewe wewe nyine ubutumwa beba shomo niyo bayakuntumye ko ninde ndazi ko umwutsi ari mwana wa mama umva nizere ko Tanzania ubutumwa bwa gipengaha wabyumvise neza ubwo ntabwo ngeneye usubize yuko yesishaka no kugumva oya reka gushavura utarumva nico ngenda kubwira ibindi byose ushaka ubimbwire sosa kandi ndagusabye ntungore shushu umviriza gipe afise umubabaro ntashobora no kugusigurira ngene ugana ivyo ntavyumbwira sishaka nuko binca no mu matwi wewe ababajwe n'ivyo yakoze sijewe ndiko nzira ubusa nzira ivyo ntaje ndazi ko babaye mugagipe agusaba umwanya wo kwisigura yisigura mu bikigari ugera afise ikintu yombwira cyo kwisigura ku vyo yakoze
umviriza naje hariya umviriza ndakubwira umviriza rengera ishavu ufise umwumvirize sindagusabye ngo umugirire ikigongo biragoye ico nabonye coco gipe arababaye ninda tababaye ngaha ari nimba unkunda ndakwinginze ndagufukamiye ntuzusuye kumbwira jewe ibintu vya gipe kanye iryo zina jewe turi kumwe uzugirinde kanye urazi ko ndagukunda kandi cyane sivyo kandi urazi ko nto gutamurudube sivyo emera umwumvirize ndagusabye jamais ivyo jamais umwumvirize naho bavuga ngo never say never je ndabivuze en plus ivyo yakoze yatumye na jewe nkora amakosa ivyo uravyumva gari gutega kanye amakosa none ubuzi ndi oblige kwima amakuru abanywanyi banje kandi ndayazi urumva ayo makosa ariko arankoresha ahubwo nta niso nagira ndakumva shakanye ndakumva iyabo nyumva ntavyo ari kumbwira ndakumva mugabo nimba ukimufitiye urukundo narukeye urumva narukeye numva wo kwemera mukavugana ndabigusabye iryo kosa ntajyo no ndabigusabye she ndabigusabye nukuri ho mve ndakubwire ari urabona ukuntu ubu niyumva mbona gipe sinzi ko ari urukundo sinzi ngo nugo sinoshobora no gusigura n'ibyo ari byo uramaze gufatwa n'ikizunguzungu ubonye umuntu gipe kukangukane magi mukuru udadi hakiri kare muta wari ngaho n'amadirisha aruguruye oya reka ndayugare none nibikiko wugaye hose nuguhema ntiduhema ugura ndaza kuhugara hanyuma oya muta nyine sinzi nuko atawa nkurikiye umva nawe none kutambwiye bariko barakwirukako oya muta reka ibyanje ntivyoroshe hari byinshi ntakubwiye byinshi utambwiye reka kucugumira yicara umbwiye kucugumira reka rugare ncyanza gipe ufise ingorane nyabaki gipe mbwira ufise ingorane nyabaki ubu ko nugaye ubu ni sawa none ufise ingorane nyabaki muta aho ngeze ngira ndi ngorane muta mbwira numva ujya hari ibyo naguhishije ibiki baragukuye kuri izini oya ibyo bari bisanzwe ujya bwato bwazimiye kuri izini urabwibukaho ndavyibuka yemwe bumwe bwaterwa na babaye yego ababaya rero uvuga umenye ko nanje ndimo wowe gipe umuhungu wanje ivyo uri kuravuga n'ibiki nanjye se cimenya papa ubujuju nari mfise ndemera cuma rampenda umvesha ngo tunyuruze burya bwatunga zocangira kapitene wabo mama we cuma urya nyene nzi ujya musereko wacu uzi nyene aho rero navyemeye ngo nuko ndabigwiwe n'umutame wacu hanyuma byashiye bigenda gute none ndakubaza yavuye aguha ubwo kapitene sigaho muta kwari kumpenda yavuye ampinduka cuma kandi aho rero umuseruka guhinduka umva muta kandi aho rero narahatswe bucya cuma umuseruka guhinduka canke ntiyari yakumenye yari yamenye bucya kandi aho rero yambwira ngo dutegerezwa gushikira nashe none yavuye guhinduka gute reka n'umugesera muta ujya twasanze badutegereye nawe nyene arimo bacha batangura kuduta mu kiyaga oya we wumva ivyo byoshoboka ngo byoshoboka ushima byoshoboka nyene ni cuma ntereyemo mu kiyaga ndamurabuko yarampenda ngo arondera inyungu z'abaseruko kumbe yirondera inyungu ziwe none kutari bwabimbwire na rimwe none gamuta tutabeshanye umva byoroshye kuvuga none habaye kuno munsi kugira ubivuge kandi ubwato bumaze igihe bwarazimiye nateguye kwishikana mu gipolisi wishikana kwishikana none nasanze cuma nkurikirana ashaka gushika ku telefone yanje kandi ubu rero ngo yari yateguye kunyisha wewe bibasha ubwo urakomeza muta ntumbone uko ndaremerewe mu mutima muta nshaka kuvuga ukuri nduhuke mugabo rero haje umuntu asanga mu biro ambwira ko yarafise misiyo yo kunyica waraje kukwica nyene niwe yabikubwiye none hama yabujijwe niki kukwica
ngo yasanze n'umuntu mwiza none ngo yahisemo kubimbwira mugabo rero yangabishije ko cuma ategerezwa gutuma uwundi umviriza rero ibyo bintu byo kuvuga ukuri bihebe ndabihebe reka kwikwegera wa muhungu oya muta erega ndagusabye ureke kwiyahura umuntu nka cuma ntakina ukabibandanya urapfa ngo yopfa mukurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ako kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe iyi nyifato ya Rudagara yuko akabaye kose yihutira guta amakosa ko badasangiye umugwi kuri mwebwe mwibaza kwiva kuki intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri niyo ngabo Alexandre aba muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura muri zone ya Rukaramu mu Kajaga yagize ati iyo nyifato ya Rudagara akenshi itegwa nuko abayumva umenga bo mu mugwi wiwe ari bo bakora ivyiza gusa ati gutyo agahorana ivyiyumviro byo kudafata kumwe abantu muri rusangi ati no mu kibana abantu nka Rudagara babaho baba bariziziwe n'amacakubiri bitewe n'umugwi baba barimwo ati gutyo bakumva ko abo batari kumwe mu mugwi ataciza co bavako ati bibi byose bibaye bakaba bona vyitirira bamwe badasangiye umugwi biraheza bikagira ingaruka mbi mu kibano ati kuko abantu baca babana batumvikana kuko umwe wese acashira imbere umugwi wiwe gusa atabandi bagahora batakigwa kumwe atari iyo ntandaro ishobora gukwega urwanko n'injyane Cedric Mahonda naho mu ntara ya Bururi yagize ati iyo nyifato ya Rudagara siyo na gato ati sivyiza kwa mariko aravuga nabe bo badasangiye umugwi ati imbere abantu bameze nkuko ibikebuko bibanze biyumvire neza ivyo baba bariko baravuga ati iyo nyifato ya Rudagara yuko akabaye kose yihutira guta amakosa ko badasangiye umugwi iciva ko nuko yakuze yumva mu basangiye umugwi hariho abavuga nabi abo badasangiye umugwi bigatuma nawe yizera ko ibivuzwe n'umugwi w'iwabi wabo vyose ari ukuri atabanje gushishoza atahanini biva kuvyo yakuze yumva mu mugwi wabo nawe akaca yibwira ko ari ukuri ati kuko bivugwa n'abamukurirana kare abakurambere barabivuze ngo wiba uhetse ukaba uriko wigisha uhetse ati rero Rudagara arakwiye kuva ubuzima kajibu akareka kuraba igikozwe n'umuntu umwe akacitirira umugwi yari intererano y'umunyeshuri wo muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini igere yiga mu gisata c'amagara y'abantu yitwa Bertrand uwundi munywanyi yatwandikiye ni Manikura kure Jonathan aba ku mutumba wa Kibogoye muri komine n'intara ya Muyinga yagize ati inyifato ya Rudagara iyo kwihutira guta amakosa ko badasangiye umugwi atahanini iva kudatahura ko abantu basangiye umugwi nabo nyene bashobora gukora amakosa ati gutyo bituma abona ko niwe nabo basangiye umugwi arabere ati kandi vyobaye vyiza mu gushikiriza iciyumviro yo banje kuraba impande zose kanatsinda abarundi barayamaze ko mu gutosora ikigega kiri mu jisho ryawe ubanza kuraba gwawe reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Ismael abangaha mu gisagara ca Bujumbura akaba yiga muri kaminuza y'ikiyaga Tanganyika aho yagize ati iyo nyifato ya Rudagara iva kuko hoba hari umwe mu bagize uwo mugwi yamugiriye nabi canke yagize uruhara mu vyakahise bibi yabayemwo ati gutyo bigatuma yamabona ko abo mu uwo mugwi bose ariko bameze kuko atabiyumvamwo reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwanya tubasomera akabazo ku gice mweje gukurikira akabazo nakagakurikira gipe aricuza ingene yahenzwe na cuma akemera ivyo amubwiye ngo nuko bivuye ku mukurira mbega ku bwanyu uri mu kibanza ca gipe wo kwigenza gute ndasubiramwo gipe aricuza ingene yahenzwe na cuma akemera ivyo amubwiye ngo nuko bivuye ku mukurira mbega ku bwanyu uri mu kibanza ca gipe wo kwigenza gute akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza imutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nabo wabifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cagice c'883 muri gwakurikirana rw'igikino murikira ukuri murakoze naho gutaha cari gikino murikira ukuri murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe c'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe c'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza